Namwe bagenzi muri ko muradukurikirana turabaha ikaze mu kiganiro umutekano mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano. Ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano bwaratunganije inama aho yari hagarariwe n'umugenduzi mukuru w'igipolisi cy'u Burundi General Major de Police Dr Ninteretse Joseph, ikaba yahuza abarongoye abandi mu nzego zitandukanye, abajejwe umutekano n'igendereza, abarongoye abandi mashirahamwe yo kunguruza abantu n'ibintu, abafise ibitoro bitandukanye byo kunguruza abantu n'ibintu haba mu gisagara ca Bujumbura canke mu gihugu hagati, umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Sopebu rijejwe gutanga igitoro mu Burundi. Intumbero y'iyo nama kukaba kwari ukurabira hamwe itunganywa neza mu bijanye n'uruja n'uruza kunguruza abene gihugu mu gihe hibonekeza ibibazo bitandukanye muri ico gisata, aho abafise ibituro byo kunguruza abantu n'ibintu banywesha ibitoro aho kubikoresha ico vyagenewe bagaca baja kubidandaza ku biciro biri hejuru, aho kandi hibonekeza aho abiyunguruza na cane cane bava mu gisagara ca Bujumbura badashikanwa ku bituro bizwi. Mu ijambo ry'ikaze uwaserukiye umukuru w'igisagara ca Bujumbura yaramenyesheje abaraho ko igisagara ca Bujumbura gitekanye, aramenyesha n'ingene ibijanye no kwiyunguruza vyifashe mu gisagara ca Bujumbura. Umugenduzi mukuru w'igipolisi cy'u Burundi yaramenyesheje icatumye bagirisha iyo nama, aho yavuniye akagohe abunguruza abantu n'ibintu ko bokosora utunenge twibonekeza muri ico gisata. Hariho ikibazo kivugwa cyane cyane mu kwiyunguruza kwa bene gihugu. Haravugwa yuko ibitoro vya mazutu cyane cyane bitangwa kugira ngo abanyagihugu babaduga muri interieur baba ngaha hagati mu gisagara ca Bujumbura bashobore kwiyunguruza neza atangorane, kumbure kitaba gikoreshwa neza. Aha nihenze mu mpera z'ukwicumi canke mu ntango z'ukwicumi hari habaye inama, mwese murumvikana ingene ico gikorwa cogenda. Hariho abantu bemerewe nk'iritiro 5,000 vya mazutu kugira ngo bagire transport y'abene gihugu babakura ngaho i Bujumbura babadugana mu ntara z'igihugu. Hariho n'abandi baronse igitoro nkuko nyine 5,000 vy'amazutu vy'amaritiro y'amazutu babunguruza abene gihugu ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Aha nibo niko ndabavuga baca biyumva. Hariho rero n'abandi baronka ku munsi iritiro 50 za mazutu kugira ngo uruja n'uruza rw'abantu ngaha hagati mu gisagara ca Bujumbura rushoboke. Aha rero kugira ngo babiharure bagire bati turagushize kuri liste baronka iritiro 5,000 duga muri interieur, bari biyemeje baravuga bati twe dufise imiduga iyi tuzofata ibarabara iri niri dushikane tukura abanyagihugu ngaha i Bujumbura tubashikane muri interieur twongere tubagarukane. Abandi nabo baravuga ha mu gisagara ca Bujumbura bati muduhaye iritiro 5,000 vya mazutu tuzogira amaturu 15 ku munsi. Ariko la realite si riteretse uko bimeze. Usanga nk'abo muri interieur yabuze ko afise imiduga 5, 10 canke 10 n'ingahe, ugasanga izigiro transport nk'imiduga 3 canke 4. Izindi nazo sinzi ko ziba zagwaye, muga tukibaza tuti none igitoro cari kizigenewe gica kija hehe. Ni amabisi nayo akora ngaha mu gisagara ca Bujumbura nkuko waserukiye umukuru w'igisagara yabivuze, yateza gushikana abantu kuri terminus nk'ariya mu Kinama, ariko kuri wakareda cyarutsa abantu atabashikanye. Urumva gaca besha ngo agize ya turu nahagize demi tour. Kandi hamumenye ko bamwire n'abene gihugu kuko hariya kuri terminus, hariya kuri po ya nyuma aho tegeza gukatira, haba hari umurongo w'abene gihugu barindiye iyo bisi kugira bagarukane muri ville. Wewe aca yihutira kuza kwa gusinyisha ko turu iheze akatiye mu nzira. Aha murumva ko twese dufise mu ruhara yaba administration yaba police yaba nigendereza n'abene gihugu nibo bafise uruhara rwa mbere hajya mu gucunga. Nukuri uzobona bisi nk'iyo bantumye bati muyivuge bayime n'ubwo burenganzira kuko ibirikira dutobera ntibirikira dufasha. Twese twumve ko turiko dukora umugabo umwe, ntihagire ushaka gutunga atungiye kwizosi ry'abene gihugu, kuko akigoro leta igira kugira ngo ico gitoro kiboneke ntikirondera kugira ngo bamwe batirishe
barondera igitoro barenzako kugira ngo baje kugurisha mu kinywabi kuko ndafise ivyemezo turafise n'ivyemezo amafu ya perquisition tugize imisi dukora turafata amabido ya mazutu n'ama essence mu makariti atandukanye yiko turaduga turondera iyo cazananye kenshi dusanga mwamwe harayavuye muri ayo agence ajya twavuze hariya hejuru twavuze baronka igitoro neza ca Sopebu twaca dusanga aho gikoresha ico cyari kigenewe sinzi ngene biyaranje bagaca bagishira mu mabido tugacisha arico dusanga kuri marché noir bariko barakidandaza 10,000 aha ngira sukubesha aha rero kwari kugira ngo turabe aho igihengeri kiri kugira ivyo binde bishoboka turabe ingene Sopebu yobi kontrola abihi gitoro kugira ngo ibone koko ko ico gitoro babaha bagikoresha ico bakigeneye hanyuma tunasabe administration na police eka nigendereza kugira ngo turabe mekanizme twofata kugira ngo koko ukiyunguruza kwa bene gihugu gushoboke. Mu kiganiro umugenduzi mukuru w'igipolisi cy'u Burundi yagiraniye n'abamenyesha makuru yaramenyesheje ico bapfunditse muri iyo nama mu ntumbero korohereza abene gihugu kwiyunguruza. Tuvuye nga dupfunditse yuko abari muri ubwo rwego gukunguruza abantu boraba neza koko ibitoro ishira hamwe Sopebu ribaha rikora muri ubwo rwego gukunguruza abantu koko kuko ibyo tuzi twamaze no kubona kuri tele nuko ico gitoro aho gukora akazi cajejwe bahora baca binyegeza bakakividura baca baja kukidandaza ku mahera menshi uburoro ni bwinshi kuko hari ibitoro byinshi byagiye birafatwa haba mu makariti atandukanye iyo turiho turaduga turondera iyo caje kiva tugasanga koko ari gitoro baviduye muri iyo miduga aho yofashije mu kunguruza abantu twacha dusanga ni ico gitoro bagiye kukividura kugira ngo bakidandaze ku mahera menshi nkuko mwese mubizi ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Twaciye rero dufata yuko imiduga yose ijejwe transport ngaha mu Bujumbura yo bifise ama autokola kugira tumenye koko iyo miduga kurikira kora igikorwa ijejwe. Iyiduga muri interieur nayo twafashe yuko yoca igira ibara rivyerekana kugira controle ishoboke neza hanyuma aha Bujumbura twafashe ingingo yuko muri centre ville hazoba hariho umuntu yandika ku iyo modoka iri kwiragira transport kandi yuko igiye gashika ayiterezwa gushikana umwene gihugu aho naho nyene twasabye ko administration ho hari abantu bayo baraba koko ku iyo modoka ishikanye abantu itakatiye mu nzira ishika kuri terminus twaciye tunasaba n'igipolisi naco nyene ko corunka y'abantu bakaca bavuga nabo muri ville bati ya modoka yashikanye abantu kumwe twari twabisezeranye hanyuma imodoka yose kazoba ifise amaturu iterezwa kugira ku munsi kuko nayo nyene bayaronse igitoro kijanye nayo maturu aho rero iri mu ntumbero kugwanya ko cagitoro bakividura kugira basubire kaje kudandaza ku mahera menshi kugira bananize abene gihugu. Yaramenyesheje ko ubunguruza abantu azorenga ku byo bapfunditse muri iyo nama gihano azoronka ari gukurwa ku rutonde rw'abakora ico gikorwa. Ibihano namwe murumva ko bikomeye abantu bazogira ayo manyanga bagomba kunaniza leta murumva ko atakigongwe umuntu yobagirira ubwa mbere hoho no kubahagarika kugira ngo iyo miduga yabo ntisubire kubandanya ikora ico gikorwa kugira ngo muri ubwo rwego koko haje abantu bakunda igihugu bagomba gukorera no guteza imbere abene gihugu umuntu azoba yagize amakusha nkayo nta kindi kantu twomugirira no kuca iyo modoka yiwe tuyikura kuri liste y'abantu bariko barakora ico gikorwa. Agira ko ahanura abantu bose na cyane cyane abajejwe umutekano bogenzura neza ko igikorwa cyo kunguruza abantu n'ibintu kiriko kigenda neza. Twanasabye abene gihugu kugira babinderetse babonye imodoka iri muri ayo manyanga babivuge babidenonse kugira ngo tubahane ni naho umuntu wese yoca akora ikintu ari mu muco atangorane eka twasabye n'igipolisi bose ko bamera amagabo baje bamenya itinerary imodoka ziba ziri ku itinerary za mu minsi zoza izo modoka zose igira itinerary yo muri nord tuzoba tuzizi mu minsi banasabye yuko bokora an association bati mudushire kuri itinerary imwe tunaniwe muri iyo itinerary tubwe tuti aba responsable naka hagati yabo bacungane ico ni kintu bose bashigikiye gusa twashizeho umugwi uzociga neza ukacandika
kugira ngo habe ni bonne coordination ntihagire ingorane nk'izo zosura kwibonekeza. Twaganiriye no munyamabanga mukuru w'ishirahamwe ryo kunguruza abantu n'ibintu mu Burundi Atrabu, aho yatumenyesheje ingene bakengurutse ibyavuye muri iyo nama. Yatumenyesheje kandi n'intambamyi nyamukuru bafise muri ico gikorwa cyo kunguruza abantu n'ibintu. Twebwe nko mwishirahamwe ryo gutwara abantu n'ibintu mu Burundi Atrabu, intumbero y'inama twarakengurutse ko inama ibaye tugashobora kumvirizwa kuko nkuko narimeje kuyobwira ibibazo ni byinshi bisanzwe bihanze iki gisata na cyane cyane ufatiye kwikena ry'ibitoro. Twebwe inama twayakiriye neza, twabonye ko n'abasanzwe baturongoye ku rugero rwo hejuru, ku rwego rwo hejuru basanzwe batwiyumvira bakabona ko dufite ibibazo kugira bashobore kutwumviriza tubabwire ibiduhanze. Ni ukuvuga rero inama twebwe twayakiriye neza kandi twarahejeje turashikiriza ivyiyumviro bikuru mufatira ko kugira ngo igisata kibandanye kigenda neza, abo twunguruza na twebwe nyine dusanzwe dukora umwuga tuheze dukore twese tworohewe. Ni ukuvuga yuko muri kino gikorwa cyo kunguruza abantu n'ibintu muri kino gihe icya mbere kitugoye ni ikena ry'ibitoro. Ikena ry'ibitoro rirazingamitse cyane iki gisata, kuko uvuze ikena ry'ibitoro uca ufata ibintu byinshi. Urabona kugura imodokari yunguruza abantu yo mu bwoko bwa bisi nka Coaster itwara abantu 35 ubu birazimvye cyane ku buryo bw'uko na zimwe zisanzwe ziba zarakoze tugura idashobora kugura munsi y'imiliyoni 250. Urumva ni umutahe munini cyane umuntu aba akoresheje. Hama rero kubera ikena ry'ibitoro aho ushobora gusanga imodoka idashobora gukora iminsi yose. Muri icyo gihe rero urumva ko hariho abasanzwe bakora aka kazi nabo benshi baba barafashe amadeni mu mabanki, bityo usanga biragoye ko bashobora kubandanya bakora ibyo bagomba gukora, na cyane cyane kuriha amadeni no kurangura ibikorwa byabo bya minsi yose, gutunga imiryango. Ariko rero dufatiye kumbure ku bikorwa muri uno mwanya, aho iyo baduhaye litiro 50 bagusaba gukora novuga kugenda inshuro ituru 15 kugira ngo kuvuga baguhaye litiro 50 abasanzwe bajejwe gutunganya iby'ibitoro baca bagusaba yuko ku munsi uza gukora inshuro 15 kuva mu gisagara hagati ujya muri quartier aho usanzwe ukorera. Izo nshuro 15 rero ugiye kuraba ivyo bitoro by'ilitiro 50, ni ukuri nacyo twaragishikirije muri iyo nama ko ni intambamye kuko biragoye yuko ushobora kuzikora kuri izo litiro 50. Ni nacyo gituma twaciye dusaba yuko abajejwe gutunganya ibitoro mbere n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, nk'uko umugenduzi mukuru w'igipolisi yabitubwiye ko umushikiranganji yamusabye ko twumviriza kugira turabe, twarasabye ko izo turu zogabanuka, umuntu agahabwa ituru akora bifatiye aho asanzwe akorera. Ni ukuvuga rero ko icyo nacyo kiri muri ivyo bintu bisanzwe biduhanze muri kano kanya, ko nawe uronka ayo mazutu hari aho usanga kenshi habaye ikibazo cy'uko abasanzwe bandika ituru umuntu yakoze nabo nyine bagusaba gukora izo turu 15 kandi hari aho usanga bidashoboka. Mugabo baratwemereye yuko bagiye gushiramo ingufu kugira ngo bamwe n'abandi bagire aho bakorera hazwi, hama baheze bashinge ituru umuntu ashobora gukora hisunzwe aho bari karakorera. Yaramenyesheje nico basaba kugira ico gikorwa cyo kunguruza abantu gende neza. Twe dusaba yuko twokongererezwa urugero rw'amalitiro dusanzwe duhabwa kuvuga kava kuri 50 kujya kuri 70 cyangwa 60. Ikindi nuko hoshirwamo ingufu nyinshi mu bisanzwe bijyanye n'imirongo kugira imodoka yose igire aho ikorera hazwi, bice binoroha yuko bahiza bakayiha inshuro yokora amaturu yokora mugabo hisunzwe aho akorera, kuko urumva nk'umuntu akorera
ava muri centre ville ajya mu Ruziba ntushobora kumuha ituru 15 ico kimwe kumbure nuva muri ville ajya mu Ngagara nivyo rero dusaba yuko byo gusorwa n'ingoga kugira ngo dushobore kubandanya dukora neza ibindi ni ibikorwa bisanzwe bifatiye ku ababwiye yuko tumaze igihe kinini dukora muri iri kina ry'ibitoro abasanzwe rero bakorera muri iki gisata amasosiyete atwara abantu mbere n'abikorera ku giti cyabo barahombye kugira uboneka aricyo gituma twebwe nk'ishyirahamwe ribaserukira Trabo dusaba yuko naho duhebera amakori yose kuko natwebwe tugomba gutanga amakori turabe n'igihugu ariko hakagira bimwe n'ibindi bashobora kuba barabangiriye mu kurindira ko igisata gisubira kumera neza amakori amwe uba barabangiriye canke hakagira yo dutanga nk'aya dusanzwe dutanga muri OBR ariko ibindi usanga bisabwa n'igisagara cya Bujumbura canke n'amayandi makomine bakaba barabibangiriye canke bikagabanywa ku rugero abasanzwe bakorera muri gisata babandanya nabo nyene babaho babona ko bariko baraterera mu iterambere ry'igihugu cyabo. Yarateye akamo abunguruza abantu ko bashikana aho bategerezwa kubashikana. Bonekeza ku munsi twarabivuganye no kuvuga yuko twebwe mwishira mu byo gutwara abantu ibintu mu Burundi Trabo turazi ko hariho bamwe mu basanzwe bagendesha ibyuma kuvuga abashoferi cyangwa abakonvoye usanga bashaka gukora batisunga amategeko muri ico gihe rero twebwe tubandanya dutanga impanuro yuko bakwiriye kubahiriza amategeko kuko kudashikana umuntu yaja kuri destination finale kusanzwe birahanwa n'amategeko ari naco kituma duca dutera kamo abasanzwe bagendesha ziriya modokari ziragendeshwa zitwara abantu cyane nka mu gisagara cya Bujumbura ko arinze atwara abantu agomba kubajyana akabashikana iyo baja bitari ibyo bari abasanzwe bagendera muri ziriya modokari nabo abonye hariho ibikorwa byo kumuhutira no kumusiga mu nzira arashobora kwitura inyamiramabi kugira bashobore kumuhasha yumve yuko agomba gukora akazi yubaha amategeko mugabo kandi yubaha nabo dusanzwe dutwara ni ukuvuga yuko ku bisanzwe hariho ibintu bimwe dukora twebwe nk'abasanzwe bahurikiye mu ishyirahamwe mugabo hakabaho n'ibindi usanga kumbure ari ibyaha iyo umuntu akoze icyaha rero kumbure nk'icyo cyo gukubagura ni icyaha nuvuga kiri penale ashobora kwitwarira uwo muntu bakamuhana kenshi abasanzwe bagendera muri ziriya modoka kubera ko destination finale iyo bariko bava mu makartier baja mu gisagara usanga bashikira hariya muri parking nkuru hariho urwego rw'igipolisi ruhakorera usanzwe rujeje umutekano hariya aho bita kuri Sojemak abakiriya benshi barahazi ko iyo yakubaguwe n'umukonvoye baritura inyamiramabi zihari kandi zikabatunganiriza ariko bitavuze yuko hari uwakubaguwe ku buryo buboneka ashobora no kwitura inyamiramabi abandi kugira bashobore kumutunganiriza bivanye n'aho bari karaja ni ukuvuga rero icyo twaba twahimirije cyane bariya basanzwe bafasha abashoferi bakonvoye yuko bagomba kwigenza runtu kuko bagatandukanya cyane kumbura ibikorwa bariko barakora ko ushobora gusanga rimwe na rimwe bakoze ibyaha bishobora gutuma bakurikiranwa n'amategeko ibyaha biri penali bishobora gutuma bakurikiranwa n'amategeko kuko biba gutukana canke gukubagura byose ibitabo mpanavyaha birabihana nicyo gituma tubasaba yuko bagomba kwigenza neza. Yarakengurukiye leta uko yaborohereje mu kubaronsa ingene boronka igitoro bakoresha ku munsi kuri twebwe gushima twaba turiko turakenguruka bashaka turanakenguruka tugakengurukira leta ko yashoboye gushiraho iriya sosiyete itunganya ikadandaza ibitoro Sopebu kuko kuva Sopebu itanga ibikorwa vyayo novuga yuko harabayeho
impinduka ziboneka na cyane cyane ku basanzwe batwara abantu ngaha mu gisagara cya Bujumbura bakoresheje imodoka zimwe amazutu. Baragerageje cyane, hariho n'abandi bubahwa basanzwe bakorera mu gisata cyo gutunganya biriya by'ibitoro. Turakinguka cyane kuko izo litiro 50 turonka nawe dusaba ko bazokongerezwa. Si ukuvuga ko tudakenguruka, turakenguruka kuko byaratumye imiduga nyinshi yunguruza abantu yari yarahagaze isubira gutangura gukora. Birasubira bifasha n'abanyagisagara kugira nabo bashobore kwiyunguruza mu gitondo no ku mugoroba. Ni kuvuga rero turakenguruka cyane twebwe nk'ishirahamwe ryo gutwara abantu n'ibintu mu Burundi Atravo, dukengurukira leta yuko indinganizo yakoze kugira abanyagisagara bashobore kwiyunguruza mbere n'abatransporteri bashobore gukora. Ni igikorwa twebwe dukenguruka, nico gituma ni hamwe gusa usaba umuvyeyi aguma avuga ati zana, ariko ubundi abatransporteri abasanzwe bakorera muri iki gisata babicishije mu ishirahamwe baserukira barakenguruka. Yaratanze impanuro kubunguruza abantu ko bakubahiriza abiyunguruza bakisunga kandi n'amategeko y'igihugu. Akamo dutera ni akamo dusanzwe dutera minsi yose yuko nta mwongo buri sato ibidahizwe. Muri rusangi abakorera mu gisata bagerageje kubyifatamo neza kuko naho habaye ikena ry'ibitoro mugabo yamara akazi kabananije kagenda neza. Akamo tubatera nuko umwe wese agomba kubahiriza amategeko, kuko hambavu y'ivyo byose hari amategeko y'igihugu, hari amategeko yo mwibarabara agenga uruja n'uruza mu mabarabara. Ayo yose bayubahirize, hama basubire barondere impapuro zankenerwa, kuko byaribonekeje yuko kugira ushobore no kuronka n'ivyo bitoro izo litiro 50 nuko umuduga wawe ugomba kuba ukwije. Tukabasaba yuko bubandanya barondera ibyangombwa bakariha amakori asabwa, hanyuma bakubahiriza n'amategeko, kuko urumva ko icyo gitoro basanzwe baduha hariho ibyo twumvikanye n'abatunganya ibyo gutanga icyo gitoro bijyanye n'amaturo umuntu akora. Mu gihe rero bitarahinduka cyangwa ngo twumvikane ibindi bishasha, ubandanya bavyubahiriza kandi bagashikana abo batwaye aho bagiye kuri destination finale. Ikindi twaravuganye nuko mu gitondo atamiduga y'amabisi yoza gutonda mu gisagara cya Bujumbura kandi atabantu baba bahari, ahubwo yoja mu makartier kugira bashobore kuzana abaje ku bikorwa. Ivyo rero twarabibasiguriye, ariko ko akaryo kari kabonetse ndasubiye kubibabwira kugira ngo bandanye bavyubahiriza, abantu bandanye biyunguruza neza, tubandanye dukora neza y'igihugu cyacu. Nshuti namwe bagenzi mwariko muradukurikirana, aha ni ikiganiro cyacu kigarukiye, naho butaha. Yemwe murazi Uburundi kibare cyacu, imamwibahari nini umutima wagutse n'abantu b'abagabo, imisozi yabwo akayaga n'ikiyaga, imibande yose intungamahagara. Wabubonye rimwe agenda tamacumu, uba yaramwumvise Umurundi ukuri, eka n'uwamubonye yakimajije amaguru amutamarira. Ubutore bwiwe n'akaroruhore, ubutwari bwiwe yamayivuna basi, akamashimagizwa ubwenge bwiwe.